mu turiko turavuga ni isaha nyene biyegeranije aho bita ku Muramvya mu Bijombo hajya haruguru sivyo ngo bafate uvi yego niyo pour bafise il faut que le président de l'Assemblée nationale le bureau n'abandi bagira batanguza enquête parlementaire ku bana b'u Burundi bari mu ikambi y'impunzi Mahama n'ahandi mu Rwanda. Uno munsi ndabivuga kubera iki? Ni kubera ikambi yabaye pepiniere y'ukuja gutoramwe imisore kandi bagatorwa ku nguvu bamwe bakaja kubigisha inkoho bakabaha ibigwanisho n'amateni bagaca baronka mu ntambara badashaka. Nikimenyamenya dufise benshi bafatiwe ku rugamba b'abarundi bavuye mu ikambi Imahama, bamwe baguye ku rugamba, bamwe batogomeza M23, abandi bagwana muri mihari yindi sivyo. Yego none Magi ko afise ibikorwa akorera muri rya kambi, Yesu abo bana bagenda ntabazi. Uburede tabara biravuga kuri hamwe na M23 cyane bega kubona Intore tabara abanyamurenge bagiriza ko yabakoreje genocide igiye hamwe na M23 ubu ariko bitegura kuza gutera Baraka Uvira n'ahandi Karemi ku bwanyu bitanga mu bibona mushishiya hakubimva wo bimva yewe barabivuze. Yego utahura iki mwiriwe cyangwa mwaramuse bivanye naho muherereye ndavuga kuri micro je nyene juste gale inyuma camera mwita umusaza n'abakoya muri tuje kuganira ibintu bikomeye cyane. Ndabura ko umutumire wacu sundi ni Apotre Isidore Mbayahaga niwe mutumire wacu. Ndabura musanya ko Apotre jewe ndabaramukije ndizira ko bezereza namahoro cyane nta musonga ameze neza muguwe neza mu mwami Yesu Imana iranzigamye. Oh haleluya Amen. ariko umuntu atagira Yesu afise ndevure oya ntacafise abuze ukuri n'ubugi oya nta kintu na kimwe afise n'inzira wapi afise ingorane. Ego nyako Apotre mu Rwanda hari koraniro rya Unity Club irongowe na Jeannette Kagame mu Rwanda. Ego mu Rwanda hari ikoraniro ya Unity Club irongowe na Jeannette Kagame iheruka ryavugiyemwo ivyagirije vyinshi ko CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi mu Burundi ufise programme yo gukorera genocide abatutsi ko tubona n'inyuma yayo dukomeje kubona abavyemeza mbere bakadoma urutoke kuri bamwe mu bagenero ba PNB na FDNB. Wewe ubintu mbere yi ubwa mbere ho ndagomba yuko abantu benshi mumenya ikinyoma cha FPR ngene kiba kimeze. Ico narakibonye ico kintu cha Unity Club kirongowe na Nyiramongi uya Première Dame Jeannette Kagame n'ivyavugiweyo byinshi nabikurikiranye nta na kimwe cyacitse. Ndetse n'ama intervention yabaye nyuma ya expose yagizwe n'abajya ba paneliste bari bateguwe. Hari ivyavugiyemo nabonye umenga ntavyo mwumvirije bijya bya Bora n'uya muhutundi w'umupolisi na cyane mbere n'ibyavuzwe na Ibingira ntacyo mwabivuze ko cyane ibyabajya abantu ntuze kuvuga yuko hariho umuhutu yahora ari mu FDLR ndetse ari no mu ndongozi yavuze ngo ari mu ntasi za FDLR yari mu intelligence kandi uri mu umuntu ajejwe pereza bica byumva yuko umenga byumvikana ko umenga zamabanga menshi. Ego mugabo iyo ari umuntu yabaye fabrique umuntu akavuga ibintu ari muri intimidation bamuteye ubwoba akavuga ibintu ari umuntu ari manipule kandi abona yuko ari prise en otage atavuze ivyo abo bantu bamutumye bashobora kumuzanira ingaruka mbi ndetse hakabamwe no kuzimangana. Ni vya bindi kenshi wumva nk'umuntu ageze imbere y'umucamanza avuga ati je ivyo nemereye muri parake cyangwa nemereye kuri polisi navyemejwe n'inkoni nabona ko atakuri no bigenza sivyo nanyaza amaga nico kimwe nabaryo je ndabitegereje mu maso neza ujya Bora n'urya maraso ugiye kubashira ku ruhande bakabona ko bari kure y'amaso n'amaboko ya FPR bokubwira ati mugenza uri jewe muri kijya gihe bari kuvuga iki bijya ntaho bakondana. Icambere rero ni kinyoma gishaje ikinyoma gishaje ko kimaze igihe kirekire gusa kigenda gihinduka bivanye n'ukibesha
umugabo sitana agenda iri bien préparé y'ikinyoma n'ingene abantu bazogenda barakibesha bivanye n'amakategori bapanze. Mugabo ndashimira Imana kuko aho kigeze n'ubwo kigeze kure tikirigira gifata ico kinyoma ntikirigira gifata cyahereye kwande siniko muvyibuka. Hari umugabo w'umukukuruke atakivugwa muri iyi minsi, umugenerali yitwa James Kabarebe niwe yagitanguye. Aranangana umunsi umwe afata ishakoshi ayishiramwo agenda, ayishiramwo n'ikaramu n'ikinyoma cyanditse neza, aritora arashaza agenda imbere y'inama nshingamateka y'u Rwanda agiye kubesha. Yabesha iki? Ati umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatumye ko abahutu bo muri Kivu ya ruguru abatuma kibujumbura ababwira yuko bo kwitegura bagakora genocide y'abatutsi kandi ko azoyibashigikiramwo ko bateza kuyikora. Ico kintu muracibuka? Yego. Inama nshingamateka nako burya inama nshingamateka y'u Rwanda burya nta n'amateka ishinga kuko ikorera ku mategeko yashingiwe mu kazu ka FPR nayo kwa Rutaremara na Kagame. Ivyo turabizi, uravyumva, bari hajya gukoma amashi gusa. Nta muntu yohinyuza ijambo rivuzwe n'intumwa ya Kagame canke na FPR, ntibyoshoboka. Rero muri ico gihe abantu baraja ko baravuga ati no ico kinyoma subiza inyuma. President Ndayishimiye bariko baravuga yoba agomba gukora ihonyabwoko ry'abatutsi, si perezida w'u Burundi. Hakaba bafise icitiranwa canke umuntu bitiranwa amazina yose ngira yoba ari uwundi mugasubiye tubona ngaha. Muri bohewe twavuye hasi tukavyiyamiriza bikarangira atakiyo na kimwe bishitseko. Yego. Sivyo? Yego. Kuko babikora kubera iki babikora? Kugira bumvishe abatutsi bo mu Burundi n'abatutsi bo mu karere yuko bafise umwanzi yitwa President Ndayishimiye yuko umuntu ari kategori ihonyabwoko. Ico kintu sico. Ariko James Kabarebe kuja imbere y'inama nshingamateka byari ibintu bisanzwe na yaragiye kuvuga imbere y'inama nshingamateka y'u Rwanda ibijyanye n'ibibazo by'u Burundi. N'umuntu basanzwe bazi yuko yari intyoza agifise amagara nyene kuja kuvuga, sivyo? Donc urumva n'umuntu bazi yuko azi yuko afatwa nk'umuntu w'inararibonye, ishavuze bagifata nk'umurongo wa Bibiliya batihajya ko yayivuze n'ukuri. Mugabo iyo ikinyoma gishaje kiyatabaye gaseruka abantu bakabona bati batubesha imyaka myinshi mugaye ibintu byose byo. Sivyo? Inyuma yaho kuko barateguye bategura n'abarundi babafasha muri ico kinyoma. Umugabo yitwa Mugwengweza Chovino yavuye mu gihugu afise ibibazo bya politike by'ubuhunzi byiwe. Sinzi cyapfa no gutegetse ntabyo nko Mugwengweza zose nkunda kumenya ibintu by'abaviramo. Nawe ndamwumva ariko aravuga ati umviriza. Ati burya je ndabivuze kuva kera intera hamwe ziri mu Burundi. Ati ziri no mu gipolisi, ziri no mu basirikare bacunga umutekano ndetse n'abacunga ikirimba barimo. Ati kindi mutari muzi ubucuti bwa President Kisekedi na President Ndayishimiye nta handi hantu bihurira uretse ko basangiye iyo ideology genocidaire yo kwica abatutsi. Nawe turahaguruka tuti pfa wambaye iyo shano bagutamitse rimire wenyene rikwice wenyene, ivyo bintu ntibikunda, nta sivyo. Uwo Chovino ari mu Rwanda? Sinzi neza mu gumenga ari hariya. Ari hariya ruguru. Ruguru gato. Ruguru y'umugabane turiko. Uravyumva? Ico kinyoma kiragenda nticafata. Ndabibona bikurikirane neza wumva aho bigeze. Inyuma ya Mugwengeza hari umunyamakuru akabona nyene iyo televiziyo y'u Rwanda yitwa TV1 yitwa Kenesi, sivyo? Yego. Havize n'umugwi w'umupira w'amaguru, sivyo? Witwa Gasogi. Uravyumva? Yego. Nawe aravuga mu higaniro bahora bakorana na Mutabaruka muri irya TV1 nyene. Yego. Ati turasabye indongo z'u Rwanda aho zahereye igihute n'ikimeneke nibashire hanze liste y'abahutu b'abarundi bakoze genocide mu Rwanda kandi no munsi bari mu butegetsi kuko barahari. Ati ndetse hariho n'abantu bavuzwa na Gacaca. Yego. Ati kuko turafise un dossier d'affaires tutaruguru
kuri abo bantu ati mwe ko umubano wanse tugatona aho bigeze bigomba kwanka gose yishira habona nawe turahaguruka tutiye umugenzi ico kintu uri kuravuga inyama mbisi izovyara yumye sinanse yuko hari ibintu mushobora kuba muzi ku bantu mugaye ivyo tuzi kuri mwebwe namwe ngaho birarenga ivyo muzi kubugombye kuvuga yuko hari abantu ngo bakoze genocide dufise imfuvyi z'abarundi b'abahutu bari mu Rwanda bakorewe ihonyabwoko na barishwe kandi aho biciwe ntibishwe n'interahamwe ntibishwe na FDLR bishwe n'inkotanyi zibyo abavyeyi babo bapfuye muri ico kintu nyene cikiza caje c'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda rero kugomba kuvyura ivyo bintu ni kubera nahone hari indongozi zivuga ziti akahise tukareke twubake umubano mushasha muga mukagomba yuko bija habona maraba neza ko mutazoya kubita mukayitarukirizako inyuma ya Kenesi hazana inyuma ya Kenesi haciye haza abahungu b'abanyamurenge turaza kwashikira ndiko wenda chavuga kuri ico kinyoma c'ihonyabwoko ivyabo sinzi vyuja kumbaza kuri ivyo uravyumva nabo baradutse biciye muri za Mahoro Police Association biciye muri gakondo yo kwakaza inguvu muri Canada uravyo y'ibifobagana uravyumva bica kuri ba Nyarugabo sivyo bica kuri ba bandi ba Rugabo bakorera kuri za YouTube zabo ngaha bamwe bambaye imyambaro ya gisirikare sivyo n'abandi bati ihonyabwoko rikorera ba mu Minembwe muri Kongo ingabo z'u Burundi zaje kugura ihonyabwoko ry'abatutsi ngaha ico abanyamurenge bo nyene bandi barahaguruka bati mwabana bacu pfa mwambaye nta barundi bariko baratwica ahubwo aho bari niho dufise amahoro ico kinyoma nticafata inyuma yabo baranangananze bati rero reka tuvuge utumuti bibaza ngo urakaze gusumba cyane baca bazana bora nurya mu hutu wundi ujya ari muri ntuze mu gipolisi cy'u Rwanda bati birere ko ari abahutu bagomba kuvuga abahutu bene wabo kirafata cyane duhusha kirafata urabyo bahamagara bora umuntu w'umukukuruke nawe burya umukukuruke bati umusaza ngarana nyina ni ngorane ageze mu zabukuru urumva bamuzanira ikinyoma aza kubesha aza yacanditse bavuga ati iyi mirongo tuguhaye ntuhirahire ngo uzimbemwo n'umwe ikinyoma ko kituguhaye niko gitanga uravyumva ntaco wongerako ntaco kurako sinzi ko wabibonye kiganiro yarajugumira yagira gutya ngurumva ngo nyakubahwa ngo President wa Republika ngo nsubiye inyuma gatoya ngo hari ico naye nibagiye ati gusoma amenya gasakana urimi burya kubesha kinyoma utiteguriye kubesha biragoye uravyumva ikinyoma wateguriwe n'uwundi ni mboroko ntivyoroshe oya ntivyoroshe ati jewe n'umu FDLR ate ubwimerere w'insongo ati jewe burya nari no mu butasi ati sha nditahira sanga u Rwanda ni rwiza ati muganagira ndabamenyesha ati kuvya abarundi rero CNDD-FDD ifise ideologie hutu nk'iyacu y'ukwanka abatutsi atangura kuvuga amazina mwamwe y'abantu bibaza yuko kubamenya ukabavuga amazina kuri ico biza guhindura kuko ivyo bavuze ko abantu baba bazi ivyo bakora abazi na role bafise muri aya mahoro n'umutekano tuba dufise ati jewe inama zo kwica abatutsi mbere ndazibayemwo zimwe ndazizi nari Bujumbura bla kugira ngo abantu bikanga imitima ngo agere kuvuga ikinyoma c'akarorero yatanze biramunanira kuvuga ngo mbere ngo jewe ngurumva ngo nuko ntanabazi n'amazi wogira inama n'abantu utazi amazina muri kumwe mu nama bagapanga ikintu bagiheza muri kumwe ata muntu uzi nibibaho ivyo nibibaho cyane ngabesha ngo babesha nibihendwa abana biryo hanyuma haca haza ujya wundi nawe ntuze nakubwira burya gaye reka mwe tuvuga ukuri kandi tuzogoma dufite kuzire nta ngorane tizura tubaye n'abambere nimba hari abantu
batogira icyo bavuze ku batutsi bari mu Burundi canke ku bandi n'abahutu bari mu Rwanda ntacyo bafise bavuga aya no kuri kw'Imana nta kintu na kimwe boterera kuko d'abord ni imbohe n'abantu babayeho mu bwoba n'abantu les droits uburenganzira z'abasitwaye b'igihugu bo bazironka nk'ubuntu bagiriwe ni faveur ndaguha akarorero yego uyu mugabo araje avuga ibyiteza avuga n'ibindi urumva d'abord ni sawa kuko ico twaranakimenye ko ari we yishe abantu iteza ni sawa aremera ko ari umwicanyi abyemeza ko ari abicanyi umwicanyi yavuze naho yishe yego sawa mugabo yavuze ikintu cerekana icyo ngomba nakubwire kwaho kugomba gutabariza abatutsi bo mu Burundi ahubwo bo kwitabariza ubwabo amakungu akabatabara yavuze ngo iki yagombye kwerekana ineza yagiriwe kubera umuhutu yego yatashe sivyo bora nyine uyu ujya mu genero ujya mu ofisi ariko ndaramaramaye ndavuga Imana yanjye none ibintu nuko bimeze jiskera un officier atazi les droits ziwe atazi droits z'umwana wiwe atazi uburenganzira bw'umwana gihugu yavuze ngo wiciza FPR yamukoreye nk'ubuntu butangaje bugeretse ku bundi burengeye umutima n'ivyumviro by'abantu ati hamwe n'ishimwa buri ngene arivuga tinya ko hapezo Republika ati burya umwana wanje uno munsi ni Surietena umva ico gitanga zaragagaye igisirikare cy'igihugu igipolisi cy'igihugu nticugurira umuntu wese wo muri ico gihugu akwije ibisaba yo kuvuga kubera umuhutu akaba ari mu gipolisi ni faveur n'ubuntu bukomeye yahawe yojimira FPR kubera bamuhaye ibyo adakwiriye atanare kuriwe umwana ari Surietena ati cya kabiri ati bamuhaye buruse ati wiga mu Bwongereza uravyumva ndakubaza umwana wawe azi ubwenge yize ishuri baraba amanota yaronse baraba arakwije ibyangombwa yuko aronka buruse y'igihugu kiramubungitse yeske ubwo n'ubuntu bakugiriye ni faveur baguhaye cyangwa ni droit donc ibintu byitwa uburenganzira bo bavyita yuko ari nk'imfashanyo y'ubuntu bagiriwe ko batabirekuriwe birekuriwe bamwe donc bo mu bwoko atari ubw'abahutu nizo ngwana nabonye cyamfatira kuki cyamfatira ku bintu ndavyandika ndabiteranya daye uko numvise Bizimana yivuze yego hajya ama intervention yaciye aza bahejeje kugira Ministre Damascene Bizimana ajejwe ubumwe n'ubwiyunge nibihushane nta kuntu Damascene bo muhubushikiranganje bakamuhuwa ubwo ubumwe n'ubwiyunge nta bumwe ngira oya Feragare kw'imyaka mwumvise urigera wumva naho yovuga amajambo abiri gusa atavuze ijambo ricinyiza umuhutu rikamushira hasi rikamwereka yuko atari uburenganzira bwo kuba hanafise ntavyo urumva niko yabaye rero mu gupanga abashikiranganje ko baraba umuntu wese icyo ashoboye bakaraba n'icyo yofasha Bizimana mu by'ubwiyunge n'ubumwe ariko afashe iki cyangwa tubyumva nabi ariko afashe ideology ya FPR kubandanya reka ndakwereke ntuze Bizimana bamuhaye ijambo ati urere ibiganiro biraheze hasigaye yuko abari muri sare mugira icyo mubivuzeko muvuze icyiyumviro cyangwa uvuze ikibazo abaza les panelistes bari harya Bizimana ati nyakubahwa perezida wa Repubulika ati mfatiye ku bushakashatsi mfise nakoze ati mu bisanzwe hariho abantu bariho umugabo kubera ukibishatse ko babaho ati ubwa mbere ati dufise ibihumbi 53 n'amajana 426 abahutu b'abajenosidere bayiteguye kandi abo bose bari kondane muri pene capitale bateza gupfa mugabo urumva baracariho uwo ni Bizimana aha none muri 53 ariko aravuga ntariko avuga bona ba boro bicaye imbere yiwe ntariko avuga bona uyo mugomba office mu yindi mvuko
umviriza ikintu abibukije ati ibyo 53 n'amajana 426 gushika uno munsi ni condamné à mort donc exécution ni hamwe gusa Kagame byishakiye ati itegeko ngo ndarisubijeho ni mu bice urubyo baca bapfa abo bantu bariho gatoza ntibari mubisa nubwo bahema bariho bari mu mwanya w'agasunuzi bariho uwe mbwira aho bariho iyo bavuze ari mort viva baba ati umuntu yapfiriye hejuru uko zo gupfira hejuru yego no kwikira umuntu hejuru yego data wanye nimba baragiye ntuze grâce none kwa mubibutsa yuko umwanya n'umwanya iteko ryo hinduka bagasubira bagapfa urumva icyo kintu wewe kivuzwe n'umushikiranganje ubwiyunge ati cya kabiri ati hari abandi 331 n'amajana 590 abo bobo nabatemye abayikoze ati dushizemo rero n'abantu bankirije ibintu by'abantu kuvuga babombaye amazu cyangwa abaranduye imirima cyangwa bageze gute ati dufise abahutu bangana n'imiliyoni 2 n'ibihumbi 96 n'abantu amajana 334 b'abahutu abo bantu bose mu bisanzwe bategeza gupfa hamwe ikigongo cy'umukuru w'igihugu kivuyeho igihano cyo gupfa kikasubira hiragaruka tema bisanzwe pi ati nabo bari imbere rero ntibari ati bari mu bataha yego bimwibukije uvuga ati wewe umenye naho uri kuravuga wewe ko kubaho kwawe none umuntu uzi yuko ari gufitiye ubuzima mu minwe yarugaye imbibe nta cyangombwa ufise sibyo agucungishije ijisha agucungiye ngaho uwo muntu yogira icyo gutuma ukavuga uteka ntacyo nkora oya uzi yuko yankinga ashobora kuyisubira akavuga ati uyu muntu namugira ikigongwe mugabo yatanga usubira kugira amanyama aba bantu n'ubundi reka tubagirire ibyo bari bakwiriye kugirirwa abo bantu bariho ntabari none abo bantu nibo boza kuburira abatutsi mu Burundi twimereye uko tumeze uko nyene akavuga ati nyabona hari icago kiri hejuru yanyu ngwaho bagira babamare uwo muntu hari umuntu yobumva icya kabiri CNDD-FDD bavuga barayizi gaye dukomurusyo dukome n'ingasiro sivyo yego abatutsi kuvuga ngo bigwanda cyane n'ahandi bodiaboliza lo CNDD-FDD nk'uko umenga stamare kiera batazi aho yaziranye batabura n'ingene yoba ukuntu ntibyumvikana uno munsi ugiye kuraba CNDD-FDD yege yashinzwe n'abatutsi CNDD-FDD yashinzwe n'abatutsi nabyuze naho bayitirira abahutu kandi abatutsi bose banayirimo ubu yege no kuyishiraho kugiyize ivuka ibeho ni grâce aututsi none ndakubajeje ubuza abatutsi bavuga bose reka tuvuge ikintu kiyo mugabo abumvuga bose n'abatutsi none ufashe iyo CNDD-FDD bose reka tuenda kuri ingene yavutse hari abantu bari ku butegetsi bari mu gisirikare la majorité bose bari abatutsi sibyo yego baragiye bahitanye ibigwanisho sibyo yego bishe umukuru w'igihugu bafashe imambe de guverinoma bose b'abahutu barabica bafashe inama nshinga amateka barayica baciye bafata abastanteri bose b'abahutu barabakerera sibyo barabarasa ba guverineri abadirecteur b'amashuri isinzi ryose barabica abahutu ngo babibone bati yampaye ibintu rero twihweje iv'72 tukibuka iv'8 muri ntega n'amarangara ubu baje kuturangiza haje agahebuza bariruka ngo baje kwiruka bavuga ati none turati igihugu turagiheba no ikindi ntituzobaho reka rero tugire inguvu tuje hamwe tugwanye abantu hari n'abavuze ngo bikomaguye none ndakubajije iyo batajya kwica abo bantu CNDD-FDD yobayeho nta migambi ya CNDD yari kuba yo kuyishinga yariho none wumva
imbarutso icyiyumviro cyo kugira CNDD-FDD cyazananye ku bikorwa by'abatutsi bamwe bakoze nabi. aho ndabeshe wa simvuze ukuri bafite umva icya kabiri uwo president Ndayishimiye n'aba general bariko baravugwa n'aba bantu b'intoragurwa bavuga ati vuga ibyo dushatse sibyo iyo hataje kuba ubwicanyi muri kaminuza y'u Burundi mu 1995 president Ndayishimiye nabo ba general bariko baravugwa hari imigambi kujya mu soda bari bafise hariyo bari bafise sinibaza tibariko bigira droit abandi bigira agronomy bifitiye imigambi kuzokora ba fonctionnaire iyo batajya kubica sinzi ko bibuka ibintu filime sinzo nimba sinzo yavuze yari ministre wa defense yavuze ati aba bana muri ko mwica mwirukana bava muri kaminuza bagahunga ntimwibaze ngo bazogaruka basanzwe bazogaruka ukuri yari yabivuze da nubwo buriye batabyumvikanye ko none iyo hataje kuba bujya bwicanye ngo bice abanyeshuri muri kaminuza babahutu bahunge hari imigambi yuko abo ba president Ndayishimiye bari kuja kuzoba mu ishamba bakaje kuba abasirikare no musaka wari president hari imigambi yari ihari nabone babayeho kubera ari bo babakiriye nibo babazanye nibavyemere rero ikintu bo nyene bashizeho kandi ugiye kubiraba ikindi naco niko ndavuga uno munsi mu migambi iri mu gihugu abatutsi bose bari imiminuye bava mu yindi migambi bose bikwirikira CNDD-FDD kubera iki none bayikwirikira kubera ataciza bayibonyemo nuko babonye ati ensetema ma finalement burya abakuru bacu baratubeshe ubwoko si bubi intwaro niba mbi ubwo aba bantu bafise ubutegetsi tukaba tubona bagomba ko tubana mu gihugu twese inyungu z'igihugu tukazibenefisia twese ndetse bakemera nuko tuvanga igisirikare tukanganya ibice 50% igipolisi bakakido mbenda ko baki ikindi naco banabeshe wese abatutsi bigugu bo bije inyuma gusa genocide hugira ibeho itegurwa n'ubutegetsi ivuze inzego zipanga mu Burundi ugiye kuraba ingene zipanze iyo yopangirwa umukuru w'igihugu n'umuhutu icegera n'umututsi sibyo umutekano dushaka tuvuge ukwivuna bazi umushikiranganje w'ingabo ukwivuna bazi n'umututsi kazi se jana nyana umuhutu kazi wa sibyo igipolisi cyose kirongo n'umututsi ariko ranyumva ugiye kuraba rero no mu bindi bibanza byose babihari mu ntwaro mu baguverineri mu bastanteri mu chef de zone kuva mu ntuza hamwe bita kuri nyumba 10 nyumba 10 je umugore wanje zo nyumba 10 nazo mutotsi gazi sibyo harimo ikiri donc ugiye kuraba nta genocide y'ubwoko ishobora kubaho itatumwe n'amadiskuru politique amwamwe abari karasomoza abantu ngo bica abandi ariko ugiye kumviriza president Ndayishimiye n'abantu biwe nimba hari ikintu bama bavuga minsi yose bumvise ikiro cy'amacaraza ku bwoko baraciyemiriza na raporo yo gutangwa ya severe bavuga y'ibyabaye 72 president Ndayishimiye yavuze ati attention ntihagire umuntu avuga yuko abahutu bishwe n'abatutsi ahubwo bishwe n'ubutegetsi bubi bwari buhari ariko si ubwoko bwishe none ibintu baba batavuga uno munsi muri école primaire zo mu Rwanda ndavuze aka video hano uko ntabagomba gucira mu kiganiro abarimu bigisha abana b'ibibunduguru abana b'imyaka 5 4 kubigisha yuko abahutu arabicanye abahutu bishe abatutsi mu Rwanda sibyo uwo mwana azokura avize ivyumvira ibihe ko muri iryo shuri kurigisha harimo abahutu hakabamwe n'abatutsi abo bana bariko barakurana nturi kurabateranya deje umwana azoshika muhira bazi ati turi ubwoko buwe avuga ati turabatutsi ati ko nigara nabicanye none aziga uwundi nawe azoshika nawe ati mbega twe ubwoko n'ubu ati turabahuta ati none ko hari ibintu bavuga ko duhebwe turabicanye azokura barabana
umwe avuga ati yaranyica uyu nawe avuga ati ifoko ndabiyonja mpunge kuko azonyivuna sibyo yego mwindi mvugo icyo kinyoma nibakireke mu Burundi ntabwo ko buri ko buravugwa ngo ni bibazo uno musi ugiye kuraba no mu mugambwe indani uwo mugambwe wavuga ngo n'aba genocide SNDFT icegera cyo gutwara n'umututsi harimo abo bita abanyamabanga b'umugambwe bakuru mu gihugu bayita ngo abanyamabanga niba ntunganya bisata sibyo ni batanu babiri n'abatutsi n'umuvugizi n'umututsi kazi nuje ngo ubutunzi none hagera kwica abantu habigwanisha baguru so batanga finance ubutunzi bwose bw'umugambi bubitse urufunguzo rwabo ruvuze umwana w'umututsi donc nkiyumvira ivyo bintu byo kugomba guhungabanya la fois passé igitabo kibazo nagitevyeho n'ibigirankana la fois passé numvise witwa Margarita Barankise umwe magi ariko aravuga ati jewe ndanka ubutegetsi bw'i Burundi ndavuga uyu mugore ibintu avuze sivyo navuga ati ndanka naka ashobora kuba afise ikibazo n'umuntu ari mu butegetsi canke umugwi w'abantu batatu canke bane yego uvuze kuva kuri nyumba kumi gushika hejuru ku mukuru w'igihugu none wankana na bose icyakabiri yavuze nawe ni kirimwe amajambo hugomba kugumuka no kugumura abandi ndetse no gutuma abantu bagomba kwishora kuri songoye yavuze ikintu ngo mugabo ngo hakubimbwa wobiki ngo wobimva donc wopfa mupfa mugabo uri kurarondera ingene kuraho ubwo butegetsi none ahamagaye aho avuze iki tavuze ati hamagara haguruka tugwane abwiye bandese icyagatatu mbere ndanagifatanye n'inama nshinga amateka y'u Burundi sibyo il faut que le président de l'Assemblée nationale le bureau n'abandi bagira batanguza enquête parlementaire ku bana b'u Burundi bari mu ikambi y'impunzi imahama n'ahandi mu Rwanda kuko nubwo baba barahuze bagomana statut gukora abarundi kandi n'amashinga amateka irabirekuriye gukurikirana ingene abo bantu babayeho n'ivyabo uno munsi ndabivuga kubera iki ni kubera ikambi yabaye pepiniere yo kuja gutoramwe imisore kandi bagatorwa ku nguvu bamwe bakaja kubigisha inkoho bakabaha ibigwanisho n'amateni bagaca baronka mu ntambara badashaka n'ikimenyamenya dufise benshi bafatiwe ku rugamba b'abarundi bavuye mu ikambi imahama bamwe baguye ku rugamba bamwe batorwa muri za M23 abandi bagwana muri ya mihari yindi sivyo yego none magi ko afise ibikorwa akorera muri ya kambi Yesu abo bana bagenda ntazi ivyabo ko atigeze avuga ati hariho abana bariko baja kugwana intambara kandi bariko bagwayo nyabuna ni barabige iyi complicité hagati ya leta y'u Rwanda n'indongozi za HCR mu Rwanda n'aya mashira hamwe yandi akora mu vy'impunzi il faut que le parlement y'u Burundi itanguza enquête parlementaire tubimenye amatohoza baraba abantu ko bakiriho nimba batakiriho bavuge bati bagiye he barihe bariko bakora iki tetemwe zozo ibintu rero bimwe by'umuheto suku mwami ngo genda turi kumwe kandi haje kugenda akagenda umwami gusa umuheto gasigara izi mvugo zo gusuka abantu ngo nibagende ngo hagupfuri ngo hakubimbwa wobimva ibintu si byiza ntabwo umuntu azobijako rero nibagende bavuga ibindi ibyuko hari umutekano muke canke hari ihonyabwoko rigabirije kumara abatutsi mu Burundi nibagende bagere igiwabo barabe n'ivyo bariko barakora mu bandi batutsi bo muri sous-région ariko ivyo mu Burundi byarubakitse kandi bifise umushinga ugumye abarundi dufatanye mu nda uno munsi nta muntu numwe yovuga ngo afise umwasi kana kubera badasanga iyo bwoko urakoze ufise umwasi mu giti yego wewe ndabizigaye canke undi muntu nagiye ubwanje umwe uti genda wiherera ahantu wiyumvire neza unyandikira abasi 10 ufise
bose uko ari 10 je ndaze ko no guha abatutsi bene wacu byo bwoko se kibazo ngaha aya ntibikiri ikibazo ibyo binyoma byose bobeshera ndayishimira akabeshera sendede bakabeshera abagenero d'office bakabeshera iki ntibizofata bazoga bivugira hariya muri Unity Club nyene bagende babiminire hiyo muri izo ntuze zabo abo bantu bahamagawe kugira bafashe ico kinyoma ariko ngahari bikunda ugiye kuraba Marguerite Barankitse yatwara Maison Shalom ukaraba ivyo amazimisa ashikiriza mwatubwiye mwarumvise ngo hakubimbwa wobimva yewe barabivuze utahura ikinarya Magi mu vyo amazimisa ashikiriza agomba kwerekana no kuvyura agatima no kugomba kwerekana yuko intambara ari uwo muti wo kugira ngo Burundi butere imbere bo Magi je nibaza yuko afise umutima mwiza wo gufasha ndabizi sivyo mugabo wose akagira faiblesse yo gukoreshwa n'inkozi z'ibibi ni ico mbona cyo nyene umutima mwiza wo gufasha abantu arawufise muga politike ya Munyankire nayo yaramufasha kugira umutima mwiza ugacugira n'ibikorwa byiza bimwe bishinga ibintu n'abantu mugabo kongera ukawufise yo faiblesse yo ugomba gukoreshwa n'abafise imigambi mibi usanga byose byabaye potopoto ariko uvuze kugira neza mu gihe mwadushikirije ko hari ugwaruko ariko rava mu nkambi rugenda rufira muri Kongo kandi izo nkambi nawe ifise ibyajejwe ari gufasha gutuma abana b'igihugu bareka bagafa mu gihe bajeje aho tuzoyimubaza cyo turabona batangoze ntuze yo enquête kuko umuntu ashobora kugira yego umuntu ashobora gukora iciza mugateye icyo ashaka gukorera akene hukogera ko gusa mugabone yuko bihuganisha ari mu kibi ivyo ntacyo no mwagiriza mugabo ijya mvugo yavuze ko ngo hakubimbwa wo bimva yashatse kuvuga iki abagomba ko babimva ari bande izo mbwa vuga uyu munsi nizihe yari yivuze niwe mbwa niwe agomba kubimva cyangwa arafise abantu abona yuko no munsi abagereranya n'imbwa mugavuga ati mwofuma mu bimva ni bande aya iyo wubwo umwe bwari kindi mu gisa higeze ugwaruka ariko rubiga ubuhinga bwoteza imbere isi haba ubuhinga bwa none ugiye kuraba abarundi bamwe bari mu makambi y'impunzi urumva ko mu vyo ariko bariga hari bamwe hakuja ku ishuri bariko batwarwa kwiga ivya gisirikare yego ku bwanyu mwene aya makosi yabaye araheza ubwo gwaruka rugakingirwa nande mu bisanzwe iyo umuntu ari impunzi mu gihugu abafise amateka mukingira mpuzamakungu mugabo rero hakenewe kumenya iyo enquête gako kugira ngo bamenye uruhara rwa hahise mu Rwanda ruri uruhara rwawe yeme mu Rwanda ruri kuko mu bisanzwe nubwo bari ku butaka bw'u Rwanda bari mu maboko y'amakungu nimba ayo makungu rero yizeye hahise nawe yemba kandi bagira amakambi ku munsi sivyo kuko n'amaweneje yanakorera yo sanga akorana ahembwa ya partenariat na hahise navyo tubimenye kuko abarongo izo ntuze zo hahise zizayemera abana ayo mashirahamwe yandi bazoshengezwe mu bandi bajamwe imbere y'intahe bavuga bati ntibakoze igikorwa cabo ca protection ahubwo bafashije leta y'u Rwanda kuja gushorera urwaruka canke imisore mu ntambara zitari zabo kuko bahunze bagomba kuja kurondera protection ntibarondeye inzira kuja ku Rwanda ico rero nico bagomba kwetablisa bamenye responsabilité y'umuntu wese yariyo ikindi cyaka sinzi ko waruzi yuko mu Rwanda muri ajya kambi za Mahama abakobwa bafatwa ku nguvu bagategwa amada abandi bakagirirwa nabi n'inzego z'umutekano canke abari muri za nkera gutabara zabo sivyo abakobwa bo mu ntuzo mu Mahama bazizina babita ubu abarundi kazi bari babita ngo nutumanda ngo nutumanda kubera bavuga ngo bahunze manda ngo nutumanda nta gateka bafise bafatwa ku ngufu nta ubavugira abo bana bavutse nibo bajya bandi ayo mashirahamwe yabamagina abana bashaka bati nta ngorane aba bana bavutse byo tuzobafasha imfashanyo ngakiboneka yo kurera
umusururu mugabo urumva abo bana bari traumatize ntabwo ari muhungire bateza kwiga bateza kuba protege mu madroit yabo none urigera wumva hari umuntu bashengeje ngo yafashe umuntu ku nguvu kubera iki yafashe akamanda donc c'est un objet qui est là la valeur humaine ntayafise mugabo kumva abantu bari kubavuga ibintu bitekaniye twibereye mu gihugu givuze umutekano twibereye muri cohesion sociale bien neza uravyumva no musi nta kintu mu Burundi umuntu atakwibwiye ati ndumunaka nta muntu ukumva avuga ibyamoko bago hari ikibazo cy'ubwoko ngaha gico nawe anashaka mbere aho kwagiza FDD kuri uvuga ngo bafite ingenga bitekerezo yo kwanka abatutsi twoyishimira kuko ubwo bumwe buhari hagati y'abatutsi n'abahutu umunsi n'abatwa no ku ntwaho z'abatutsi ntabwo ari buhari nibunabeho na nyine tubareka ku ngabiri rakotse turacabandanya urakotse kabisa turi mu gihe ugiye kuraba muri kano karere ivyahora mu misezi byasubiye kugaruka ibiki abanyamurenge muri no minsi tubona basubiye kwiyamambura bavuga na cyane batuka indongozi zacu harimo igisirikare cy'u Burundi umukuru w'igihugu cacu reka kubwanyu bifise intumberi yahe bazoyishika ubwa mbere hoho benshi baranavyibagira bakavyivugira bakavuga yuko bobo bakorera FPR bakorera Kagame ko ari we president wabo bakavuga nyene ibintu uko babwiye uravyumva muga mu bisanzwe birababa iyo ndiko ndabaraba benshi bakunda kuvuga ngo hari ibifo baganira ngo ndabanga ntabona nka pe je nta muntu nanga muga nta muntu atogira ico avuze abazi abona n'ivyo barimwo ingene u Rwanda rwabatabaguye mbega gayenda kubaza iyo nyabwoko reko baravuga bagomba kwagiza president Ndayishimiye ubwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi bariho kwa bamakenga hariye imasesi na za Rucuru FPR yabasutse ku nkota haciye imyaka 30 bariko barapfa kuva FPR ifashe igihugu cy'u Rwanda impfu zabo zari zitanguye ndetse no gitwagwa na Habyarimana bari bwapfa bari bahari nta muntu yabakomakoma ngo avuye mu Rwanda mugabo urabe imyaka 30 ibindi ko ndavuga se byambaye haga ni vyanditse mu maraporo ya Expert Nations Unies ni vyanditse mu maraporo ya Union Européenne za Human Rights Watch ama televiziyo n'amaradiyo akora iby'ubushakashatsi donc bimbike bakamenya iby'akarere baramaze gutanga raporo z'ivyaha vyakozwe n'u Rwanda bagatuma urutoki de responsabilité ya President Kagame ico genda yishimiye ko batanguye kwica abanyamurenge n'abatutsi muri 1996 sibyo ari batangura gupfa igihe bagiye kugira ngo bagiye gukuraho mu butuzeze ko President Ndayishimiye yari niho yari siho yari you regret intambara zo mu 1998 RC detangwe abatutsi bapfuye n'abanyamurenge isinzi batikiye Eske cyo gihe ko tuza abanyamurenge bapfiriye ikishasa abandi bagapfira za Rubumbashi abandi bagapfira henshi bikozwe n'amakosa y'u Rwanda rugakoresha amakosa bitwa abanyarugabo na bazarias rubegwa uno munsi byoza izo mfu za kiriya gihe bakaza kuzagiza Ndayishimiye kandi ababikoze bari kumwe aho bari kumwe hajya uravyumva nubwo bupfu bavize gupeze gute intambara ya CNDP ntiyabaye Ndayishimiye ari bwaza nta banyamurenge bapfuye nta batutsi baheze benshi cyane sibyo intambara ya Mutebutsi Jire Mutebutsi plus 47 igihe Mutebutsi bambwiye ngo narasana bamurikiye abasirikare b'abanyarwanda 47 baza kumufasha urugamba ngaho nico gituma bayita intambara ya Mutebutsi plus 47 uravyumva none ico gihe ko hari muri 2003 2004 eske Ndayishimiye niho yari iho nyabwoko bakunda kuvuga ngo bariciwe abantu mu Gatumba bapfuye ryari bapfuye inyuma muri yo ntambara ya Jire Mutebutsi sibyo eske ico gihe President Ndayishimiye yari president niwe twari Burundi oya ntihari muri 2004 niwe president yari bwaza icya kabiri CNDD-FDD yari bwafata ubutegetsi oya ntibatanga gutwara muri 2005
impfu zabaye ku banyamurenge icyo gihe cyose zokwagirizwa FDD gute zoza zigashirwa muri responsibility yandayishimiye koma icyo kinyoma bakibeshane muri 2017 abanyamurenge ubu aka kanya baribagiye ibyo Leta Tabara yabakoreye. Leta Tabara yarungitswe nande? Yarungitswe n'u Rwanda, yarungitswe na FPR babakwiye mu kandi nkuko nyene babambika inkuba babahiteni babaha ibyangombwa batigenda mission mushike muturira ibintu byose by'abanyamurenge, amazu, imirima, amashuri, amavuriro, uravyumva? Yego. Inka zabo muzirye izindi muzitware. Muri ya politike yabe kuvuga ngo dufise inzira igihumbi zo gukura abanyamurenge hariya muri Hoplato. Nubwo birirwa baratatabiza none umunsi bareka bariyegeranya ngo bagomba gutera Uvira, sivyo? Embe turi kuri shuha ngo mfate Uvira. No mu turiko turavuga ni isaha nyene biyegeranije aho bita ku Muramvya. Abijombo hajya haruguru, sivyo? Ngo bafate Uvira. Yego niyo pra bafise. Uravyumva? None ico gihe Leta Tabara ijya ko barasa hatwarande ntatwara Kabira Joseph Kabira uyu Sabyanwa uyu wa siwe hatwara siwe habigwanisha mu mayimayi bagafatanya na Leta Tabara bakica abantu bakica ibitungwa bagatura ibintu byose by'abanyamurenge si abanyamurenge habaye impunzi nyinshi ku rugero rutari bwabeho n'indege kubatabara ntibatabaje Leta y'u Burundi. Yego. Leta y'u Burundi president yishimiye nabo bari kumwe sivyo sibo barongetse abasirikare kujya kurasa Leta Tabara kugira ngo batabara abanyamurenge. Ubu baribagiye intambara y'abasirikare b'Abarundi barasa Leta Tabara aho bita Masango niho bari bafise ikambi sivyo. Yego. Sibo bakuye ko bakabona guhera amatangazo y'amashira hamwe yabo guhera kuri Mahoro Peace Association yitwagwa na kagakobwa ntuzeye uyu bitwa gwiki ndamubona kibasumba hadera sivyo uravyumva sibo basohoye amatangazo bagashima ibikorwa by'intashikirwa ubutabazi bwakozwe n'ingabo z'Abarundi bashimira Leta. President yishimiye agiye muri New York agiye mu nama ya Assemblée Générale ya Nations Unies ntiyabahaye mubonano bakamusaba muri bati tugomba kuza gukengurukira nk'abantu baserukira abanyamurenge tugushimira ibyiza wadukoreye ibi icyakangaye gaye umuntu yobareka agomba gukora genocide y'abanyamurenge abatutsi abanyamurenge bari mu Burundi basumba bari Kongo, abanyamurenge bari mu Burundi basumba bari mu Rwanda, abanyamurenge bari mu Burundi basumba n'abari Canada na Amerika dufise 36 abasize ngaha hari numwe bariko barakomakoma abanyamurenge muri ville ngaha ntibuzuye yego ntitwibanira ngaha ntidusenga amasengero yabo batari bake abandi ho makambi ko ata muntu numwe ariko aravuga ati ndiko ndahohoterwa ko yandi umunyamurenge ko yavuze ururimi rusa no rw'ikinyarwanda Leta y'u Burundi nyakubahwa Israel ni mutwimure twahungiye hatariho ni mutwijanire mu Rwanda mbe nko mu munsi ko utanguza muvuma sivyo yego muvuma yo gusaba yuko abanyamurenge bose ari mu Burundi niba batware ejo ntagire nzotsitara ngo bavuge ngo n'Abarundi babishe waruzi yuko batokwemera kugenda abanyamurenge bari ngaho babwiye uti muje mu Rwanda ntibo kugererayo bazi yuko ubuzima bwabo bwiza buri ngaha mugabo kubera manipulation ya bene wabo nabo n'u Burundi bwagaburiye bwatunze bwahaye umutekano bwabahaye n'inzira yo kujiyo bageze za Canada na Amerika niwo munsi bace bagenda bagakoreshwa n'u Rwanda ngo tuku Burundi kuvuma ku biganza byakugaburiye bitera umwako buriko murabidusigura bitera umwako bijya bo bireka turi mu gihe ndabizi yuko babesha ikinyuma nabone imiti bibabwira ati reka gezaho ico kiya muri ko muravuga sico nta mwasi mufise ku Barundi n'ubu Abarundi bagiye muri Kongo kuja gufasha abakongomani kuja kwivuna umwasi ntibagiye kugira ngo baje kurasa abanyamurenge ntagiye kuvuga ngo baje kurasa abatutsi bagiye kugira ngo barabe ico bofasha kugira amahoro n'umutekano bigaruke amoko yose abandi none kubesha ugaca uduze drapo ko yavuze ati no munsi basaze basuye kuvyura intuze harabo numvise
tuzohaba dukora ikiganiro cihariye kuko bo ndabazi bikwiye uravyumva bariko batangwa kuguha kumenasa batuma urutoke perezida Ndayishimiye berekana ahubwo yuko dukwiye kuja kwigira akaroro keza ku Rwanda je bishari nimba yabwa diske so type il est fou muriko murabitishigurira nyakubahwa Apotre Sematama aramonye muri seto Sematama mu kanya turamushikira ariko ugiye kubiraba turi mu gihe ubuheruse wabonye Nyarugabo mu Minembwe nta Nyarugabo ukabona Kanyiki Nabisima bari neza neza mu Minembwe waje kubiraba uburede tabara biravuga kuri hamwe na M23 cyane bega kubona inore tabara abanyamurenge bagiriza ko yabakoreje genocide igiye hamwe na M23 ubu bariko bitegura kuza gutera Baraka Uvira n'ahandi Karemi ku bwanyu bitanga mu bibura mushishi yayo iyo ubonye umunyamurenge atangwe kwiyamamura kujya umenye yuko yamaze gushira mu vyara vya FPR wifashe imwicara ku munwa urabyumva uvuga ibyo ishatse ugakora ibyo ushaka kandi bibi byabyo bakakubwira yuko uvuga ko ari byo byiza kuba baragiye hariya nibisanzwe yegeye M23 yameze n'ingene wibuka yuko yarafashe akarere kose gushikiza Karemira za ntuzi hariya hose ivyo nibisanzwe urabyumva mugabo kuba bagiye bakavuga y'amajambo biragoye ingene nuno munsi je umunyamurenge yonyumvisha ko yibagiye ikibe ca Rede Tabara yabakoreye akabona yuko no munsi FDNB aribo basi babo vyongora kumva kese barabaforomase mu bwonko bakabatera mu bwonko bonyene buri fabrique na FPR bakavuga ati uko wari uyumvira ndabigukuyemwo uzokwiyumvira uko nabitekenitse kuranyumva mugabo kuba umuntu w'umugabo nka Zarias nka Rubego nubamenya Rugabo sivyo umuntu yabaye vice president uwundi akaba senateur uwundi akaba chef de cabinet mu biro by'umukuru w'igihugu ukabona ageza ahantu atakigira n'amahere bo amara yavuze ngo aburi ngera yakoresha atakironka umwanya wo gufata ugwememwamwe bwanwa sivyo umuntu agahimbira yarabaye ico kintu ugezaho iyumvira umuntu yifotoreje muri state house sivyo akifotoreza muri parlement avuze discours nziza avuga ibintu bikomakomeye uno munsi akababona yuko agafoto ko kwifotoreza ku capa naco caserutse cyo kuri point 0 hari yo foto no munsi yerekana igihangange cyitwa Nyarugabo ariko urabona umuntu icyubahiro ciwe nawe nyine ubwiwe ukura kwe kumera nko kwisabuni isabuni uraza ngene ikuri hera umuntu yatangiye discours muri ya matribine mpuzamakungu akomeye yururuka amajete privé asanga tapi ishashe abantu bamuhama honore uno munsi honeze zikaziga kuri point 0 akabona ko yakoze igitangaza burya c'est pitoyable mugaje gati twatsinze ujya ntuzeye Azarias Rubego yavugiye kuri BBC Rwanda America igihe masunzo ariko arasana n'abanyarwanda indege za mbeze ntamba zagiye kurasa mu Minembwe burya size Burundi siza Kongo nizo Rwanda kandi zarasha abanyamurenge yavuze ngo burya hano ari igikoresho cy'u Rwanda ni ikintu cy'icyuje kiri manipule ubu muravye mu makoti bavuga ko ari avocat international urabo havuga uti mana yanjye burya gahuzu karafuba kwera kandi abazungu kavyemera ngo umuntu w'incabwenge mugabo zero yavugiye ku iradiyo Masunzo atangaje yuko yagarukanye umutekano mu Minembwe yahafashe irukanye abanyarwanda yavuze ngo iki ngo izo ni ngorane ngo z'ubujiji ubujiji urazi byarebye ubugugu ubu ni mu Rwanda umuntu w'ikigugu urabyumva ati ibyo ni ngorane z'ubugugu ni ubujiji ati none yibaza yuko gufata Minembwe yafashe igihugu iyo record irahari none uno munsi Minembwe yahinuse igihugu bwabujiji rero uno munsi bwahinuse ubwenge
nyumvira izo mvugo do muri ico gihe rero ukumva ko batanguye basubiye kwiactiva se baba active tuvuze amakuru yuko u Rwanda ruherutse kudebloka $1 million rusuka mu bantu baze gutukana barabazi bajya bazi bipfu bakamenya n'abanyabwenge uravyumva abantu batukana bafite ama YouTube channel bavuga bakavuga nabo Rwanda bagatuka bamwe bakavuga nabo Burundi bagatuka president bagatuka imbonera kure bagatuka umuganga uri ku butegetsi bagatuka Gayere Mbayahaga n'ingorane burya rero mu bisanzwe nivyo barimo ni kiraka bafise ni cyahera canke bakavuga ati hindura ubunaho muvuga ibi nibi bazohindura oya ntibazo gutangaza ejo bahinduka bavuga ati burya rero nayo ibintu byo kuyagitima nayo bonye abantu bavango ariko M23 iri kubona leta afite ingufu zo gushika uvi none erega mu bisanzwe kuraba muri Kongo ikibazo ifise ikibazo cya patriotisme cy'abakongomani naho ugomba kumufasha biragoye abakongomani kubona nahajya bari uravye Kongo ingene ingana n'uburyo ifise kubuno munsi ibintu bitarayangana ngo bashike ni Kinshasa n'uyu mutambikwa n'umugaro w'abarundi bashize harya ese n'abakongomani raba bagenero bapfunzwe baba traitor raba Kongo abagenero bapfunzwe paye bose bahagarara urugamba ngaha basanga ibintu bakorera umwasi bakabakorompi bakagurisha ibigwanisho igihugu cyabaye ngo bagwane mugabo ugasanga n'amakuru barayatanga ndetse bakavuga ati aho hantu hatunaniye kuca none ntimwotubisa tukabaha amahera bakahaca nk'abitemberera bagakwepa za position z'abasirikare y'abarundi mugahara abaforezo bagaca birenganira ukaza wumva ngo bashyize mu minembwe ngo none niriya batangiriye baguze inzira none umukongomani yagurishije inzira none wumva uwo muntu wovuga ngo ahandi ho ntiyohashika gute yohashika tubihakanye tumaze n'abasozera muravye aya marezo sociaux Sematama Rugabo Musinga Emmanuel abanyamakuru babo b'amarezo sociaux Musinga Emmanuel tumureke muravye aya space yabo bamaze igihe bakuvuga ko ga Apotre Mbayahaga bisa nuko uri umwe mu bantu bababangamiye ndetse bakanaguha agasopo nyinshi ngo uhore uvyakira gute uzohora wenda nko kimba je ndiko ndavuga nzohora gute ubikinyama gicecekesha ukuri kwemere guhora reka ndakubwira uravye ibyo uri kuravuga Sematama n'ijyambere ndaramubonye kuri ntuze kuri micro nawe nibiboneka yuko yagiye kuvuga ari uko ngira babimuhatiye ariko sino nta ngiye kuraba nta kintu ariko aravuga yavuze n'umubabaro mwinshi umunyemesha amakuru akagomba kumushuhageza kugira ngo amurememo ka morale mugabo biragoye tushobora kwanka urode y'u Rwanda mu gihe u Rwanda rugufitiye umugore n'abana ugumana impuhwe kandi mu minsi tugezemo nk'imyaka tugezemo twebwe ntituba tuciraba cyane ubusigaye ufite impuhwe z'umuryango wawe buti nta akagomba kafatwa nabi mugabo ati nayo Rugabo yarakoze kunyiyibutsa usinamwibuka pe yaravuze yuko namuyoboye mu ikambi imwaro ari impunzi ariko ntawe nibuka mugabo ibyo avuga ndabikurikirana kenshi n'umuntu nyene avuga yifitiye komporotama nk'imoko kayi n'ibisanzwe hama muri ya finance tuvuga bahaye ayo ma YouTube channel harafise uduhungu tumushuhageza mu bibazo hariya twatowe tw'intoragurwa bakavuga ibintu ku munsi ariko bijyanye ntacyo bitwaye gusa Musinga Emmanuel ntase no muvugako ubu nyene ntiharagera mugabo reka mena muretse tuzobigaruka uko ndamukunda cyane tumaze basoze hari cyari ikintu tuvuga tutavuze najya iki kiganiro kubijyanye na Sematama tuzokigaruka oya isho utavuze umunsi tuzokivuge wagarutse
ndagushimire cyane kwa Apotre abakengurukiye yari iteka ridasanzwe ni n'amahoro no kureka ndabashimire mwagize neza mukaba bahezagire kuri mikoro John Gisegara nyuma kamera mwita umusaza ndabwira ko babizana bist bro ushuro ushura none